Ndakwambia mumoto kwe. Sikule tahu. Ini kara fata fresh. Kara sikanda kara kena kara manuka. Naje kakumani kini sokongoni kesungkumu naje najo sa. Kumbe naje naenda bisaka ile sako yuko naje ndakamumba ndakata kwenda kereka. Yuko naje ndaenda bisaka. Muka mana rafi ndagirene. Kumani kini kini cheke juju juju. Muka ngoma mwana na oka fakta. No kereka. Na kereka yuko chewa. Mwameye fizi bori nganuko. Na mwanzo kofisi kaproka muka nganuke kofisi poruku. Nilitaka jima. Audio. Audio Jungle. Audio. Ndakwambia mumoto kwe. Sikule tahu. Ini kara fata fresh. Kara sikanda kara kena kara manuka. Naje kakumani kini sokongoni kesungkumu naje najo sa. Kumbe naje naenda bisaka ile sako yuko naje ndakamumba ndakata kwenda kereka. Yuko naje ndaenda bisaka. Muka mana rafi ndagirene. Kumani kini kini cheke juju juju. Muka ngoma mwana na oka fakta. No kereka. Na kereka yuko chewa. Mwameye fizi bori nganuko. Na mwanzo kofisi kaproka muka nganuke kofisi poruku. Nilitaka jima.
Amanisa wa muto sawa ameze neza cyane rema mumbabarire ndabahagarikije nk'abahazi sinzi ko nobankoze amakosa akoze ukoze gusa nagize nari ndabazi amaje muto nduze ku ijambo narinze guca kure na kure ni momora je vrema mw'iki gisagara nibaza ko ari je muntu wa mbere noba ndahabaye nabi ndabye ukuntu meze n'ibintu ndiko ndagenda camwe je ndibaza nije jonyene noba ndahabaye nabi ndi mayibobo ya mbere mw'iri barabara oya nayo ko Yesu yababwiye ngo murindire mu gisagara none yababwiye ngo murindire mu gisagara muri mudu nk'iyi santareze yavuzawa amaje mw'iki gisagara vrema je ndaraba kwiba je sinigera n'ibintu ya wibye uba winjiye muri ndi modo bagufashe baca bakwije yego hamaje kuba ntiba je ndagerageza uburyo bwose nkagerageza nkapambana nimba ari kiyede ndose nkagikora kugira ndabe ukuntu noba habuze ikiga mwana wa mama hamaje ikintu gitume ndaguhagarikiriza nashaka ndakwibarize vrema ufashe nimba nukuri nukuri nimba byokunda ufashe nimba ubuziga nk'umuntu aziga nk'umukozi niyo kubara akazi kahehe niyo kubara ko munzi niyo kubara kahehe je no gakora shaka ngaha anye bigoye kugira ngo bahakaze umuntu usanga iyi mishatsi waboshukuga mwana urumva ariko nzopfa ndakujana bakakwakira nukuri je mvuze ngo kuboha imishatsi burya ibintu tubyigishwa nibarabara ni nta bintu by'itabi n'inzoga usanga unywa cyane bigatuma je bingora je vrema ntatabirwa nta n'inzoga je niyo babikunda je mba nja gusenga gusa ndaraba kuja gusenga namba yuko ikindi kibazo meze uko ntabiraki kuja mu rushengero rw'abandi ikindi kibazo bose ngo ndabirarira je gusa icyo nari ndagusaba nimba uziga umuntu yoba afise akazi n'ukuri je n'ukuri ndabigusabye ndabikuye ku mutima kandi je nakubwije ntubona ibi je siniba kandi je vrema urafise inimero za telefone inimero za telefone hari umubotike n'amacako kugira telefone hariya muhira no guhizi wiwe shiramwo izo nimero je nzokurondera kuko hariho umuntu yansabye umukozi ninasanga ataramurongo nzoca ndagukoringa bagira niko ugaca ushiraho iminimero wewe hari nkasanga uwo muntu atamukozi araronka nzoca ndaguhamagara angize nanditse kwa Abudure Abudure kubera nta wundi nari mfise nukuri zobukoze vrema je burya nakwandikije sindakuzi vrema kandi gusa mumbabariye cyane sawa we nta ngorane reka Imana ikuja imbere kandi ndizeye yuko Yesu yatubwiye ati ngiye kugaruka vuba ashobora kuza nawe ugize ahantu wigejeje sawa ugira umunsi mwiza mu cyaro ndagusengera uzogira ubuzima sawa Desire urimba amahoro kuba warafashe inda yiwawe ukayigeka ku yundi umuntu ivyo navyo byo kuvuga ati niyava kwa muganga muroca mutera mugena mujanye muhira yewe wari uzi imvune yo kuvyaka umwene bimeze ivyo ntivyokunda je nanje ndazi ko bizokunda zokira kuva kwa muganga mpita ndamutwara kizi mu buzima bwahindutse mafu je ndazi nzomutwara nuko gerageza rero umuhindira ubuzima kuba mukwe mu bintu bimeze neza ise we yari umubosi yari ameze neza kandi nta kintu yari akenye urege kumwicisha inzara yirirwa mu ibarabara yirirwa aratembera atakintu na kimwe yirirwa ndaze ngo arahira n'umusatari kandi ari wowe muteje urabize nawe ahubwo shimira gerageze rero
naje ikiza shimira kajya gahungu kamurezi kari kamundereye mwino minsi ariko mana ndagusubire ko ndakeze ni nko gutera inda umwana w'umubosi kandi nawe uri umuntu nyene yirugara ararondera ivyuma mwibarabara byagendeye gute nkawe kwe je novuga ko ntabwo ari agisida nije navyiteye kandi nawe niwe yavyiteye kuko yarambona ko ndi mayibobo yo ngaha cyane we yakurondeye nyene sinzi kumwe bimeze kwe je yarambona ko ndi mayibobo imbwa nkawe ndakeze je ndazi yuko nzomutunga hama dukwakwanije gatoya urabona ko buriko burira kandi je nk'ubu ngire nikwakwanije nigire ku kazi kandi n'impamvu ndiko navuga ko ngire ndamuzana byamugora burya je mwino misi ntabwo ntazi ngo hori iki niki gusa icyo shima ubu ndafise akazi hama urabona ko bwije burya je ndigiri uko muje wicenga cyane ndagiye hesa hama gusa umusengera muhungu ya gutera inda biravuna sawa umeze neza ndakomeye byiza cyane uvuga make je n'ukuri ndatangaye kubabona muri aka karere sinzi n'ingene mugeze hino kwere je warunzi gute je ko ndiko nditemberera rega je ndakubonye urengana mbona uri kurasamara je nanje ndakumenya yuko ndakuza ahantu wewe ndazi ikintu cyakuzanye hino Mutama cigiki n'umukobwa wawe ego umukobwa wanje ego umukobwa wawe ndazi n'uwo yakuzanye ino vraiment n'Imana ishimwe kuba ndakubonye ego umukobwa wanje wawe utamugira wibagize yuko umukobwa wawe Shirisa ari je ndamufise kandi tunabana